murakoze mworosha ibikorwa by'uyu munsi kuntiza akano kanya. Nyakubahwa urongoye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro nabo muri kumwe muri uwo mugwi, banyakubahwa murongoye canke mwaje muserukira imigambwe yemewe n'amategeko, duhereye ku waserukiye umugambwe uri kwisonga ry'ubutegetsi ari wo CNDD-FDD, banyakubahwa mwaje muserukira ubushikiranganji butandukanye, banyakubahwa muserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki, banyakubahwa muserukira amashengero n'amadini atandukanye, banyakubahwa muserukira imigwi idasanzwe iri mu gihugu, banyakubahwa murongoye canke mwaje muserukira ibigo n'inzego zitandukanye zo kumenyesha amakuru, banyakubahwa mwese bashingantahe bapfasoni batumire bahire, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, nitugira amahoro. Tugira amahoro wese, sangwa amahoro n'amatora meza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mukanya duhejeje gusenga, ariko mu nkundire nongere gusaba Imana mushobora byose irongore kino kiganiro ca mbere tugiranye namwe, hanyuma ku izina ry'umugwiseni turi n'akanyamuneza ntangere ko kuba turi kumwe namwe, turabahaye ikaze muri kino kibanza, twongere tunabakengurukira kuba mwitavye muri benshi ubutumire twabarungikiye. Ibi bitwereka ko mwari munyotewe ico umugwiseni ubayagira, kandi ko mwiteguye kuwushigikira mu bikorwa igihugu cawushinze na kare abarundi barayamaze, ngo nyamwigenda ko ntari miri menshi ubugirigiri bugira babiri, kandi ngo tubiri natwo tuvurana ubupfu. Nk'uko rero abatari bake muri mwebwe mwabikurikiranye ikibiriraho, kwigenekerezo rya 12 ndamukiza umwaka wa 2024 kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaratanguje icese isekeza ry'ibiganiro n'inyigisho zijanye n'ingendo ibereye yoranga abarundi mu bihe vy'amatora yo mu 2025. Mu rukurikirane rw'ibikorwa vy'iryo sekeza, ni muri iyi ntumbero twatunganije ino nama kugira ngo tubamenyeshe intambwe tugeze ko, twongere tubabwire ibikorwa vyimirije mu minsi ya vuba. Muri ino nama kandi turahanahana ivyiyumviro kugira tumenye uko twofashanya, kuko intererano zanyu ni ngirakamaro mu gutsimbataza intwaro ya demokrasi no kugira ngo amatora azogende neza ku neza y'abarundi bose. Banyakubahwa mwese bashingantahe bapfasoni mukoraniye hano, muri ino nama hari ibintu bitandatu bikuru bijanye n'itunganywa ry'amatora yo mu 2025 twashimye ko twarabira hamwe kugira ngo tuvyumve kumwe, navyo nibi bikurikira. Turaza kurabira hamwe dutanga umuco ku bibazo bimwe bivugwa mu gihugu bijanye n'amatora. Ikindi ca kabiri, turaza kubabwira indinganizo nshasha y'ubutegetsi bwo mu gihugu hagati nubwo musanzwe muyizi, muga hanini twebwe tuza kuyerekeza ku bijanye n'amatora. Ubugira gatatu, turaza kubabwira ukuntu uburyo bwatorokanijwe n'ibikenewe mu matora, hama duhanahana ivyiyumviro ku bijanye no gushiraho ibisata vy'umugwiseni mu ntara no mu makomine, bimwe bita sepi na sesi. Hanyuma tugira ico tuvuganye ku gutanga impusha zo kurera ibikorwa vyo mu matora n'amatora, bimwe bita observation electorale, hamwe rero n'ibikorwa bizokurikira. Ikiganiro ahanini rero kizagushimikira kuri izo ngingo mpejeje kubabwira, mpereye ku ijanye no gutanga umuco ku bibazo bimwe bivugwa mu gihugu bijanye n'amatora. Ikibazo mu mugwiseni twabonye ko twova ngaha twumvise kumwe, icambere kijanye n'ikarata karanga muntu. Murazi yuko umuntu atora bari umwene gihugu akwije ibisabwa, ikivyemeza naco n'urupapuro canke n'igitabo karanga muntu.
Ku bijyanye n'ikarata karangamuntu ikozwe ku buhinga bwa none yokoreshwa mu yandikwa ry'abazotora mu matora yo mu 2025 imwe bita carte nationale d'identité biométrique, imwe itiganwa canke igoye kwigana, kuko ibitiganwa hajya si byinshi cyane, ariko igoye kwigana, biraboneka neza ko itazo biraboneka. Ivyo ngira turabihuriza ko biraboneka neza ko mu mezi 3 yimirije kwiyandika rizoba ritanguye, iyo karata ntizo biraboneka. Senere itegekanya ko hokoreshwa ikarata karangamuntu yari hasanzwe kugira ngo nticereze ibikorwa by'amatora. Musabwe kubibwira abo mwaje muserukira bazirondere kare abatazifise, hama tugasaba yuko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu nabwo bworohereza abatazifise kandi bakwije ibisabwa kugira abatore bongere bitoze. Ico nico ca mbere twagomba gutanga umuco ku bivugwa bijanye n'ikarata karangamuntu. Ijya karata karangamuntu bita biometrique mu kinofunofu, twebwe mu biseni tubona yuko izo bitaraboneka. Hamwe ho bigitangara kuko Imana n'inyuma ya zero ngirakora, hamwe ho bigitangara nko mayenga 3 ikaba yabonetse twoyikorako. Mu gitabonetse nta mutsi bishibere amatora araba tuzokoresha ibiriho. Ikindi kibazo ca kabiri twagomba kuva ngaha twumvise kumwe ni kuvyerekeye rusansuma rw'abene gihugu. Kuvyerekeye rusansuma rw'abene gihugu bose gofatigwa ko mwigabanganwa ry'intebe mu nama nshingamateka ku ntara hisunzwe itegeko ritunganya gushasha intara zigize igihugu, amakomine, amazone, imitumba n'amakartier, aho intara zavuye kuri 18 zikaja kuri 5, amakomine akava ku 119 akaja kuri 42, amazone akava ku 375 akaja ku 451, imitumba nayo n'amakartier bikava ku 2911 bikaja ku 342. Ngira ngo murabona igicapo kuva mu 2025 inzego zizova mu matora zizoba zishimikiye kuri ico gicapo, aho twahorana intara 18 uzoba dufise 5 arizo Burunga, Buhumuza, Gitega, Bujumbura na Butanyerera. Umwaka uzindinganizo y'igihugu bivuye ku bizoba byavuye mu matora izo bishimikiye kuri ico gicapo. Kubera ko rusansuma biboneka neza ko rutazoba rurahera, se nibona ko hokogwa rusansuma rw'abazotora kugira ibindi bikorwa by'amatora bibandanye. Se nitegekanya kuzocikoresha ubuhinga bwo kugwiza na 3% bwiyongera ku mwaka gushika mu 2025 dufatiye kuri rusansuma rw'abene gihugu bose ruheruka kuba mu mwaka wa 2028. Hazoba hakoreshejwe bwa buhinga bwo guharura igwirirana ry'abantu iyo atarusansuma yabaye. Ibi si byo fise ni yadukanye, ni ibintu biba ku isi, ni ikintu bita mu Gifaransa taux de croissance naturelle de la population. Yatakiza cateye ngo abantu bahone ku bwinshi, nuko yatarusansuma y'abene gihugu yabaye bahora bagira igereranywa ry'abantu kuntu bagiye bariyongera. Ubwo buhinga rero nibwo tuzokwikorako. Ikindi naco twotanga ku muco kugira ngo dutangure amatora tuvyumva kumwe, kubera ko amatora yo mu 2025 nayo mu 2027 yegeranye cyane. Umuntu yo kwibaza ko bakenewe rusansuma zibiri z'amatora z'abazotora, rumwe rukaba mu mwaka wa 2024 uyu mwaka turimwo ku matora yo mu 2025, urundi nagwo rugacaro mu 2026 ku matora yo mu 2027. Canke ko okogwa rusansuma rumwe rukazokoreshwa ku matora abiri. Kubw'ivyo umugiseni wipfuza ko hoba rusansuma rumwe muri umwaka wa 2024 w'abazotora rugaheza rukazokoreshwa no matora yo mu 2027. Mu mwaka wa 2026 hoba gusa rusansuma
y'abantu batari bwakwize imyaka 25, imyaka 18 mu 2025. Iki rero twarakigize ko impari gato ngira ngo namwe mwabigomba turabigaruka ko mubishimye mubishatse twoshobora no gusansuma abafite imyaka 16. Mugabo abanyepolitike murabizi bica bitera impari baca babongo bariko basansuma abana. Twebwe rero kabuseni kugira izo mpari ntizihabe ngo habe umwikeko w'ubusa. Reka tuzosansuma kwije 18 bazotora mu myaka ya 2025. Abagifite 16 ubu bazoba yikwije mu myaka ya 2027 tuzoja tubasansuma mu mwaka wa 2026. Kira noneho kubera ngira ngo amajambere ataradushwara neza, abazotora mu mwaka wa 2025 n'abazotora mu mwaka wa 2027 baje baravutse, sivyo? Baje baravutse, sabazovuka tuja tubafise. Yaba twari dufise ubuhinga bwa none bari kuba baje bari muri kimwe bita mu Gifaransa base de données, ariko buke gukomeza igihonyi tuzotinda tuhashike ntayivuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Ku kibazo gikurikira kijanye n'indinganizo nshasha y'ubutegetsi bwo mu gihugu hagati, kumbura rero niho abanyepolitike hari bikenewe bifasha mu ntumbero yo gutegura hakiri kare ibikorwa by'amatora yo mu 2025. Harakenewe ko mu biseni uronka ibiharuro byose bikenewe kugira amatora azogende neza. Hakenewe cyane ibiharuro bijanye no kugabanganya intebe ku matora y'abashinga amateka hisunzwe itegeko ritunganya gushasha igitigiri n'imbibe z'intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakartier. Kugira ngo iryo hangiro rishikwe ko bisaba ko habanza gushigwa hamwe ibitigiri by'abantu bari mu ntara imwe, amakomine, imitumba, amazone n'amakartier, twisunze itegeko nimero 1/5 ryo kuwa 16 ntwarante mwaka wa 2023 ritunganya gushasha ingene intara, amakomine n'amazone, imitumba n'amakartier bitunganijwe. Twisunze ingingo y'169 y'ibwirizwa nshingiro, igitigiri c'abashinga amateka batogwa mu ntara imwe gishingwa n'ibwirizwa hafatiwe ku gitigiri c'abene gihugu baba muri iyo ntara. Mu kumenya igitigiri c'abantu bose baba mu ntara imwe hafatigwa ku vyavuye muri rusansuma y'abantu baba mu gihugu cose ruheruka kugigwa, bishobotse rukaba rwarunganiwe n'abajejwe ko mu gufatira ku ngene abantu biyongera ku mwaka harabwa imyaka ihaciye urusansuma rw'abantu rubaye. Aha twokwibutsa ko ubwo buryo aribwo bwakoreshejwe mu matora yo mu 2010, murazi ko atahindi rusansuma yabaye, bukoreshwa mu matora yo mu 2015, murazi ko atarusansuma yabaye, no mu 2020. Ntaco buza rero ko no mu 2025 ubwo buryo bwokoreshwa mu gihe rusansuma itegekanijwe itoba irahera canke ivyavuye muri yo bitaramenyekana. Urusansuma ruheruka rw'abene gihugu bose rwabaye muri Myandagaro mu mwaka wa 2008 rwatanze ibitigiri kingana n'imiliyoni 8,38,618 rw'abene gihugu baba mu butaka bw'u Burundi. Igabanganywa ry'abene gihugu mu ntara tubisanga muri kino gicapo ca mbere gikurikira, ngira murakibona hariho nagomba tukirabire hamwe buke dufashe kuko izoba ari intara ya Buhumuza. Nagomba saba bicaye imana batabona neza, ndabona hajya hari ibibanza ushobora kwegera ntibahave bavana aho tugwarane tw'amaso. Murabona iyo abantu batanguye gukura no kubona arige bahumaguzwa. Ikizoba intara cyangwa kigiye kuba intara ya Buhumuza, murazi ko iyo ntara izoba igizwe n'intara ubu ya Cankuzo, Muyinga na Ruyigi. Dufatire ku ntara kuri izo ntara ibiharuro bya rusansuma, Ruyigi byari mu 221,391, ngira ngo sino bisoma byose byaba biturambira. Reka nze ndavuga igitigiri gikuru muri ako izo ntara zifatanije uko ari zitatu zica zigwa ku giharuro kingana n'umuriyoni 1
ibihumbi 254 n'amajana 555. Abo rero nibo bene gihugu mu ntara ya Buhumuza tugerageje kwishira mu 2008 bari uko bangana. Intara ya Bujumbura ikizoba intara ya Bujumbura mu ndinganizo nshasha kizoba kirimo intara ya Bubanza y'ubu, intara ya Bujumbura imwe bitarirare nubwo bamwe batabikunda ngo ni Bujumbura, natwe niko twagumije ko na meri ya Bujumbura. Ariko rero mu ndinganizo hamwe n'intara ya Cibitoke y'ubu, ariko mu ndinganizo y'ubu basomye irya tegeko murazi yuko zone Kirama, zone rya Rusera yo muri Muramvya zashizwe muri komini Sare. Igitigiriro cy'abo bantu gica kingana n'umuriyoni umwe ibihumbi 868 n'amajana 565. Tugiye mu ntara ya Burunga, intara ya Burunga izo birimwo Bururi y'ubu, Makamba y'ubu, Rumonge y'ubu na Rutana y'ubu. Hama murazi yuko zone Mahwa yo mu Ryansoro muri Gitega yashizwe muri komine Matana. Ahangira murabona yuko Rumonge twayishize kwa Gasaraba, hama hariya mu biharuro twashize akarongo nta kintu twahanditse, nimwe bamubwira ngo twayisimvye. Nuko Rumonge ico gihe mu 2008 yari imwe mu makomine ya Bururi, bisigura ko ibiharuro vya Rumonge biri muri Bururi ya kijya gihe. Ico gihe rero ca dusanga Burunga izo bifise abene gihugu umuriyoni umwe ibihumbi 345 n'ijana 10. Ni kintu bita mu Gifaransa projection. Turiko tugerageza gufata abene gihugu bo muri izo ntari yaba ukuzindinganiza iri ariko vyari bimeze. Ni biharo dukoresha kugira tubifatireko. Intara ya Butanyerera izo birimo Kayanza y'ubu, Kirundo y'ubu na Ngozi y'ubu. Ariko nko mubizi zone ya Busangana yo muri komine Bukeye yashizwe muri komine Matongo. Bisigura yuko hazoba haba hari umuriyoni umwe ibihumbi 894 n'ijana 59. Intara ya Gitega izo birimo Gitega y'ubu, Karusi y'ubu, Muramvya y'ubu na Mwaro y'ubu. Ariko nkuko twabivuzaho hejuru ucukuramwo zone Busangana yo muri komine Bukeye yashizwe muri komine Matongo, ugakuramwo zone Kirama na rya Rusera zo muri Muramvya jashizwe muri komine Sare, hama ugakuramwo zone Mahwa yo mu Ryansoro muri Gitega ubu yashizwe muri Matana y'ubu. Ucutora rero igiharuro kingana n'umuriyoni umwe ibihumbi 676 n'amajana 229. Hama rero uciye uteranya ubene gihugu bose ucutora za miliyoni 8 ibihumbi 38 n'amajana 618. Nayibabwiye Rumonge ico gihe ari kiri muri Bururi, hama Mwaro yajamaze kuba province ni Mwaro muri kahise, amadokima aravyerekana. Guharura rero igwirirana ry'abantu gushika mu 2025 dushize ko ibice bitatu kwijana ku mwaka kimwe nababwira taux de croissance naturelle de la population ku gitigiri c'abene gihugu bangana ni miliyoni 8 n'ibihumbi 38 n'amajana 618 bo ku mwaka abantu tuzoba dufise mu mwaka wa 2025 bazoba bangana ni miliyoni 13 ibihumbi 286 n'amajana 611. Ngira ngo igicapo murakibona. Twagiye rero turasubira rero ku mwaka mugabo murabona nitwofata imyaka hafi 17 ngo tuyimare. Twaberetse ukuntu biharurwa 2008 2009 2010 gushika mu 2025. Igiharuro cyo dutora tugwa ku miliyoni 13 ibihumbi 286 n'amajana 611. Ibi rero nivyo biharuro twafatiye ko mu gihe rusansuma itobirahera, kuko imvura igwa itagwa haduga hamanuka hagira gute amatora ategerezwa kuba. Tuzofatira yo kuri ibi biharuro. Nguko rero ibiharuro tuca tugwa ko by'abazoba bari mu ntara shasha. Ibiharuro by'abene gihugu bose mu Burundi mu mwaka wa 2025 dufatiye kuri ivyo biharuro twakoreye ko Buhumuza murabona izo bifise miliyoni 2 n'ibihumbi 73 n'amajana 588,
Bujumbura izo ifise miliyoni 3,088,853 Burunga izo ifise miliyoni 2,223,662 Butanyerera izo ifise miliyoni 3,133,76 Gitega izo ifise miliyoni 2,770,551 bose hamwe miliyoni 13,186,611. Aha rero ikibazo nyamukuru rero none ko ibwirizwa nshingiro rivuga yuko inama nshinga amateka igizwe n'abadepite n'abashinga amateka 100 arizo ntebe kwizo ntebe 100 zawe zigaburirwa ama province 18 none bizo ntebe 100 zizogaburirwa gute ama province 5. Nico gituma rero twabanje kurondera abene gihugu mu gihugu cyose kugira ngo dutore intebe. Ni kintu bita mu Gifaransa quotient électoral, abantu bizize iby'amatora iyo mvugo ngira murayitora. Ni giharuro fatigwa ko kugira umenye abene gihugu canka amajwi angana n'intebe. Hisunzwe ko abantu bo bangana ni miliyoni 13,286 n'amajana bisigura yuko umushinga amateka azoba serukira abarundi ibihumbi 132,866 n'ibice 11 mugabo kubera atagice cy'umuntu cyatucihoza ico giti ariko iyo birenga 50% bimwe bita par excès ou par défaut iyo birenga ibice 50 twaduza iyo biri munsi cogera bakica gikoroka nagomba abidushire hajya mwabonye rero twafashe za miliyoni 13 n'ibihumbi 2,286 n'amajana 611 tugabura n'ijana za ntebe zirondegwa bisigura yuko umudepite wo mu 2025 azoba serukira canke hagarariye abarundi 132,886. Ico rero nico citwa quotient électoral, nico ki determina siège. Aha muranyumva neza nigabanganwa z'intebe ku ntara ntiturinjira mu migambo tugende kimwe kimwe. Aha za ntebe 100 z'inama nshinga amateka yo mu Burundi zizogabanganwa gute mu ntara tucumva kumwe. Nuko rero ico giharuro rero twatoye nico citwa quotient électoral, nico rero dufatirako. Reka rero tuje kuri kimwe kimwe dufate intara ya Buhumuza. Intara ya Buhumuza mwabonye izo ifise imiliyoni 2 abantu bangana miliyoni 2,073,589. Igitigiri c'intebe ni 132,136,866 ugabuye ucutora intebe 15. Murabibona ariko harasigara amajwi 80,599. Ivyo bisigara muze muravyandika ahantu hari ikintu biza kugobotora nihagera hari ikintu bifasha. Tugiye mu ntara ya Bujumbura izo bifise miliyoni 3,188,854 ugabuye na ca gitigiri 132,866 utora intebe 23. Hari igiharuro gisigara kimwe bita rest ni 31,888. Tugiye mu ntara ya Burunga abene gihugu bagereranywa ko bazobangana miliyoni 2,223,262 ubagabuye na ca gitigiri gikwiza intebe utora intebe 16 hagasigara ibihumbi 96,992. Tugiye mu ntara ya Butanyerera ufata izo miliyoni 3,130,757 ukagabura na ca giharuro
gikwiza intebe ucutora intebe 23 hagasigara ibihumbi 74,405. Tuje mu ntara ya Gitega. Gitega ucufata za miliyoni 2,770,552 ukagabura na ca gitigiri cyuzuza intebe ari cyo 132,866 utora intebe 20 hagasigara 112,936. Duteranije rero za ntebe zuzuye niko no kwita igitiri cy'intebe zose hamwe mu ntara zitanu ziba zimwe 15 za Buhumuza ugateranya intebe 23 za Bujumbura ugateranya intebe 16 za Burunga ugateranya intebe 23 za Butanyerera n'intebe 20 nivyanditse byose ariho batashizemo noneho turi kumwe teranya 15 muteranye 23 muteranye 16 muteranye 23 muteranye na 20 muza gutora intebe 97 mutoye intebe 97 dutegerezwa kuzuza intebe 100 bisigura ko hari intebe zitatu zisigaye. Izo ntebe rero zitatu zisigaye zigabanganywa gute? Mu bijanye n'amatora rero hari ubwoko bubiri bwo kuzitanga. Hari ico bita mu Gifaransa for rest. Hari n'ikindi bita mu Gifaransa bita forte moyenne. Ibi ndabivuga nabonye wagiye mu manegociation sinzi umugwi yarimwo. Ariko iconzi cyo gihe harabaye impari hagati ya migwi ibiri yagira manegociation. Umugwi G7 wakijya gihe kwisonga hari Frodebu warushigikiye forte moyenne niwo wifuza. Forte moyenne bisigura iki? Abavyinshi nibo bacha bitahira. Ico gengira bibazo ko ari bazoronka byinshi. Hanyuma uwundi mugwi witwa G10 kwisonga hari Prona bari bashigikiye for rest. Muraza kuraba budasa. Icatowe nagira mvuge ryari ndi jambo ngo icyahi ndagitinye icatowe batoye for rest. Reka rero tuje mu ma for rest. Urabona Gitega hasigaye 112,366. Burunga hasigaye 96,962. Buhumuza hasigaye amajwi 80,599. Butanyerera hasigaye amajwi 74,405. Bujumbura hasigaye amajwi 31,888. None ivyasigaye binini biri hehe? Mugiye murabitondeka. Les forts restes nini zasigaye he? Yasigaye Gitega, Burunga na Buhumuza. Bisigura yuko za ntebe zitatu zica zigabanganwa izo ntara zitatu. Mwabitaho. Aho rero naho tugira plus forte moyenne. Haja ni bandi bari kuronka moyenne nini? Yari kuba Gitega nande? Oya moyenne n'amasiege babaronse muca musura amasiege ya mbere. Muca muraba imiga nuko navuze imiga ama province atatu ya mbere yaronse intebe nyinshi. Urumva bavyinshi nimwe byo muri bibiri abavyinshi baca bagira gute? Barongererezwa wabike n'utwaye afise bakatumutwara. Ibi rero nugusaranganya nico gituma ushobora gusanga iyo gutangwa intebe hari imigambwe yagira ronka imicaca myinshi minini ndayita imicaca ikava mu intebe abandi bakaronka intebe yuzuye hakoreshejwe uburyo bw'ibitigira binini vyagiye birasigara za ntebe zitatu zica zitangwa ku ntara zitatu zifise ibiharuro binini vyasigaye zagiye birasigara. Izo ntara nazo ni Gitega ica yiyongera intebe, ni Burunga ica yiyongera intebe, na Buhumuza icironka intebe. Hanyuma igabanganywa ry'intebe intara ku ntara mu matora yo mu 2025
tuvyerekana neza muri iki gicapo bagira babereke muri za ntebe 100 ziri mu ibwirizwa nshingiro. Aha rero niho ndabakenere cyane mwebanye politike mu gutondeka aba candidat député. Muri Buhumuza muzoba muniganira intebe 16 muri Buhumuza, muca mumenye ngene mutondeka aba député. Muri Bujumbura muzoba muhiganirwa intebe 23. Muri Burunga muzoba muhiganirwa intebe 17. Muri Butanyerera muzoba muhiganirwa intebe 23. Muri Gitega muzoba muhiganirwa intebe 21. Bisigura iki? Bisigura yuko niburi inama nshinga amateka izoba mu 2025 izo ifise abadepite 13, 103, 100 b'iryo tegeko n'abatwa batatu bashigwako. Ico giharo coco mufate ko kija kizwi, inama nshinga amateka nizoshobora kubisa abadepite bari munsi y'103. Tugize Imana nabo mu ibwirizwa nshinga barako ivyo twakoze ari ivyo turi kumwe tugenda tuvyumvise kumwe. Gusa hamwe byoshika amatora ntiyerekane vya bitigira ibisabwa. Bisigura iki? 60% by'abahutu, 40% by'abatutsi, niburi 30% by'abakenyezi. Muri ico gihe umugwiseni urongera ko kugira ngo ivyo bitigira vyubahirizwe kimwe bita cooptation. Hamwe rero byoshika mukabitondeka neza, hana tutokwirwa turakobuta muzora ngene mu bigenza. Ariko nagira ngire akantu gatoyi ni commentaire. Hari abantu bama bibaza ngo bakobuta ngo abagore ngo n'abatutsi ngo n'abatwa. Abatwa bo nivyo kuko niko vyanditswe mu bwirizwa nshingiro. Ariko nagira ndababwire iyo amaliste utayatondetse neza urashobora no gukobuta abahutu b'abagabo. Yego nk'uwo ufata imigambwe yose igatondeka nk'abagore b'abatutsi kazi cyangwa b'abahutu kazi, nukuvuga amasiege ya mbere nibo bayuzura. Urashobora gusanga bya bitigira 40 bisabwa by'abatutsi cyangwa 60% bisabwa by'abahutu bitabonetse. Jewe nkunda gutanga akarorero k'amatora mu 1993 ibwirizwa nshingiro ndabona abatari bake twaritoye ryavuga riti, ndabivuga mu Faransa, je vais traduire, bavuga ngo constituer les listes dans l'esprit d'unité nationale. Iyo bwirizwa nshingiro muzoyitora mu 1993 iprona ya kijya gihe ku ntara nka zose z'igihugu tete de liste barabahutu. Frodebu ku ntara nka zose tete de liste barabahutu. Duca twiretrouva dufise en parlement à plus de 90% d'une seule ethnie. Abantu twari kumwe kuri université muri buka turi muri manifestation niko byari. Abaporona bacazwa ngo mwagize recensement ethnique nta matora yabaye. Bisigura iki? Ajya amaliste utayatondetse neza. Nk'ubu washira abahutu cyangwa abatutsi gusa urashobora gusanga uza gukobuta bamutibaza ko ari bo wokobuta. Nshaka kuvuga iki? Ntibakobuta ubwoko bunubu kubera iki? Bakobuta ubwoko butashikanye ibiharuro bisabwa. Nico gituma rero abanyamigambo ko turi kumwe muzodufashe mu batondeke neza. Haro twabwa cavuga ngo tubanza gutondeka abakwega amajwi. Ni vyiza. Iyo amajwi rero atakwije ibiharuro turabishirako. Kubijanye rero n'amatora y'abakenguza amateka hisunzwe itegeko ritunganya gushasha igitigiri n'imbibe z'intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakartier bazoba ari abantu 10. Nukuvuga abantu babiri baserukira intara imwe bo mu moko adasa kandi badatorewe ku rutonde rumwe, batowe n'abagize inama mpanuza jambo z'amakomine igize iyo ntara. Murazi ko abara liste séparée, liste Hutu, liste Tutsi, titulaire suppléant. Sinzi code électoral ko ari izindi mpinyanyuro bazoshiramo turacaririndiriye, ariko mwumve ko ari babiri ku ntara, intara zikaba ari 5, bazoba ari abasenateri 13 babaye copte bava mu bwoko bw'abatwa. Iyo ni ingingo y'185 y'ibwirizwa nshingiro. Twisunze ahanini ibwirizwa nshingiro kuko n'iryo tegeko mvyeyi niko nogita loi mère, sinzi ko traduction ariyo murantunga bagize akazinduzi y'ikirundi. Hanyuma kubera itegeko rigenga amatora code électorale ritarashirwa ku mukono
rikaba ririko ririhweza twagumye kwibwirizwa nshingiro byo turi sur ko bidahinduka kuko nibaza ko atahinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro ryimirije imbere y'uko amatora aba. Ku bijanye rero n'itunganya ry'amatora mu makomine hisungwa ingingo y'amajana 272 yo mu ibwirizwa nshingiro ivuga yuko abajenama b'amakomine batorwa n'abenegihugu bo mu ikomine, inama mpanuzwa jambo za komine yose iritorera mu bayigize igatoramo umusitanteri wa komine kandi irashobora kumubogoza muri ayo mabanga iyo hari imvo zishemezi bituma. Aha rero bisigura ko tuba dufise inama za komine 42 twahorana 119, tuba dufise inama z'imitumba 3000 cyagero nabishizehe. Murabona muri indinganizo nshasha uko bazoba bangana biratandukanye n'inama zahora kubera igitigiri cyahindutse. Uburundi kandi bwarafashe intumbero nziza yo kwitunganiza amatora butarinze kuzerinze, haba ku bakozi bokenerwa, haba mu byo kwegeranywa uburyo bw'amafaranga n'ibindi bikenewe, maze mu mahanga akaronderwa ico tudafise canke tudashoboye. Nico gituma rero kuri kimwe kinababwira cyo gutorokanya ibikenewe mu matora n'uburyo bisabwa, banyakubawa mwese bashinga ntaye bapfasoni no bamenyesha yuko umugwiseni warahejeje igikorwa cyo gutorokanya ibikenewe n'uburyo bw'amafaranga bukenewe kugira ngo hatunganywe neza amatora yo mu 2025. Ayo mafaranga akabangana ni miliyaridi 114 imiliyoni 221 ibihumbi 196 n'ijana y'amafaranga y'amarundi. Hamuravye ukuntu amatora yo mu 2025 azoba ameze, buryo biravye neza azoja ku myaka 2 y'amafaranga, kimwe bitane budgetaire exercice budgetaire, kuko bimwe bitangurana ni 24-25 ibindi bigaca bihurana na 25-26, ariko n'ubwo urubanza ari rumwe muri langage y'amafaranga bizoja ku ma exercice budgetaire abiri. Ico gitigiri ni gitigiri mfatirwako amutwumve neza, kuko nkuko mubizi ibiciro vy'ibigugwa biza birahindagurika. Ikindi naco nuko amafaranga ategekanijwe siko yemezwa, kandi niyo yemejwe siko akoreshwa. Budget ni prevision, hage prevision yemegwa, ugeze muri execution hari usanga soit wadepashije canke utanabishikanye, bivana no kubiguzi vyagiye biraba mu gihugu hagati. Nico gituma rero hategekanywa isuzumwa ry'ibiciro vyari vyiyumviriwe ko kubijanye n'ibihe igihugu kiba kigezemwo, kimwe bita revision budgetaire. Umugwiseni rero uramaze kubishikiriza inzego zibijejwe, zivyihweze, zibiterere, zivyemeze, zongere zivyinjize mu itegeko rizogenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira mu mwaka wa 2025. Gusa no bamwenyesha kandi yuko hari amafaranga leta yagiye irategekanya ku mwaka aya mahera siyo yose azoronderwa ubu, hariho ayasanzwe aja yarashizweho. Ikindi kibazo twipfuje kuvugana kumbure abatari bake kibaraje ishinga nuguhanahana ivyiyumviro vy'ingene hoshigwaho imigwi ijejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara mwe bita sepi no ku rwego rw'amakomine bimwe bita sesi. Ariko nagira mbe ndababwira imbere y'igihe ngo bakunzi ntibaherera mu bindi, mwese nimuzoshikirwa narijya ibitigiri vyanagabanutse, turaza kubabwira sene ukuntu twiyumviye ico gikorwa twogikorana mu bugwa neza tuve nka twumvikanye. Umugwiseni wisunze itegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ingene ushigwaho n'ingene ukora, ugiye gushiraho mu minsi ya vuba imigwi itunganya amatora ku rwego rw'intara sepi, iyo nayo izocishiraho imigwi itunganya amatora ku rwego rw'amakomine sesi. Mu gushiraho iyo migwi umugwiseni uzisunga kandi itegeko ritunganya gushasha intara z'igihugu nabiberetse amakomine n'amazone, imitumba n'amakartier. Mu itegeko ryahora twahorana intara 18, amakomine 119. Muri iri tegeko rishasha dufise intara 5 n'amakomine 42. Murumva yuko igitigiri cagabanutse cyane.
mu kumenya igitigiri c'abagize iyo migwi ku ntara sepi dufata amakomine ari mu ntara tukongera ko abantu babiri vyumvikana neza ko tuzoba dufise abari muri iyo migwi 52 mu gihugu cyose. Mu makomine naho itegeko ririho ubu rivuga ko hashigwaho abantu batanu ku ikomine kubera ko komine yabaye nini mu ndinganizo nshasha. Umugwi seni wasavye ko abagize umugwi utunganya amatora ku rwego rwa komine bo bindwi. Biracari mu nteguro turindiye ko itegeko rigenga amatora risohoka. Tuzosaba muri rya tegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ingene hashigwa ko imigwi sesi ico gisabo bo gishirako kuko komine izoba ari nini kuruta yahahora. Kiracari iciyumviro ntikiremezwa mugabo turizeye ko kizokwemezwa kuko kirumvikana nka kujya ku ntara umwe agacaba arongoye umugwi president undi akabashinzwe ibikoresho bamwe bita charge du matériel. Noneho iyo mvugo abatari bake muri mwe musanzwe munyimenyereye. Tuzubahiriza kandi ubwoko ibitsina tutibagiye n'abari mu bwoko bw'abatwa. Ibisabwa hangira nivyo tuzafuha hana kw'ivyumviro kuko tuva ngaha tukadenduye. Tuva ngaha twumvikanye intumbero ingene iyo migwi izojaho. Ibisabwa kugira umuntu ashigwe muri iyo migwi twipfuje ko yoba afise impamya bushobozi ya kaminuza. Ngira mwabonye ko ivyo biharuro birasaba kuba ufise ubumenyi butari buke. Kuba asanzwe aba mu ntara yasavyemwo gukoreramwo akanamenyesha icyo asanzwe akora. Kuba ufise urupapuro rwemeza ko amaze gukora muri iyo migwi yorushiramwo muri dosiye vyofasha. Hanyuma n'umwidondoro bimwe bita CV y'uwayitanze. Hategurwa ibahasha zitanu. Twavuze ibahasha nko ushobora kuba umufuko canke agasandarusi bivana n'intara canke igipukuru. Mutubabare twavuze ibahasha twavuze ijambo ariko bazoshira hamwe. Hadekanyishwa ibahasha zitanu zihura n'intara zitanu zigaheza zikaba zirimwo amazina atatu ku mugambwe, kwishira hamwe, kwishengero canke kwidini, avuga ubwoko arimwo ari umuhutu canke ari umututsi, akongera kanavuga ko ari umugabo canke umugore. Zigashirwa mu ibahasha imwe nini. Twibaje yuko uyu munsi turi tariki 17 uku kwezi kugira guhere hasigaye iminsi 13. Nukuri ku migambo yitunganije neza amahinga birakwiye kugira ku ntara mwe mwiyumviye abantu. Hama muri seni twoca dutangira kwakira amadosiye kuva itariki 3 z'ukwa gatandatu gushika itariki 7 kugeza isaha 6 z'umurama. Abanyamigambwe n'abahinga ku munota wanyu ngo twongera iminsi ntwari sezerana mu masesa tubivugana imbere y'igihe dufume tudiskita ku madele ariko mwumve ko umwanya ari kubahiriza. Rero twagerageje kugira agacapo kugira bizoborohere. Suko bira ariko n'agacapo kugira dufate nk'ubu umugambwe wo tuzanira canke ishira hamwe canke ishengero witwa Nahayo Aline. Igitsina tubwira ko ari feminine F, ubwoko ko ari Hutu, urupapuro rw'umutsindo ko afise nka bakaloreya, komina bamwo ko ari nk'umunyamatongo, hama kaza akora ko ari nk'umwigisha. Umwiwezo ntaco twashize ku site ngujeko. Haba katuzana nk'uwitwa Mugisha Felix, masculin Hutu, Tutsi plutôt, licence n'umunyakayanza. Hama nta kazi yari asanzwe afise. Ni bimwe twita libre de tout engagement. Iyo uri kurafata ingingo hari gihe bifasha. Hama kaduha nk'uwitwa Juma Saidi, masculin Hutu numu A1, avi Muyinga, yikora muri secteur privé, yikorera utwimwe. Ineza Sonia, féminin Tutsi, numu ingénieur, numunyabusiga, yikora muri Oboha. Ni nk'akarorero nafashe. Aha rero nagira ndahagarare gatoyi. Twavuze komine abamwo do résidence, ntitwavuze natif, ntitwavuze ressortissant, abayo. Je no banga karoro je mvuka Makamba intara nshasha ya Burunga. Abahazi nk'ofata akadupropose ugasanga umusepi umwe ava muri Rumonge ibuyengero ni nk'akarorero. Ava ibuyengero uwundi nawe ava mu Rutana ikayero canke impinga Kayove. Uwundi nawe ava nk'Imakamba kote Kibago. Uwundi ava Bururi kote Songa. Muri yo ntara mbarira abantu ngene bogira inama regiriyerema bayikorera Makamba.
bose n'abanyentara. Rero nagomba vraiment tube pragmatique, tube realiste. Twebwe twifuza ko bari muri iyo commune. Deja na commune y'ubu izoba ari nini, sinzi ko mubyo ndiko ndavuga. Izoba ari nini. Nta mabisi ariho. Igitoro natinye kuvuga nta uzi ngo bizaba bigeze. Nashaka ivyo bintu byose tuvyentegre mu mazina muzo dupropose. Nico gituma twebwe twavuze commune abamwo, kandi ico tubabwiye imbere y'igihe tuzogishimikako. Mukagira abantu bisabi ariko naco ni critère de sélection bica bituma tutamushira. Ntange nk'akarorero province Butanyerera y'ubu. Icicaro ca Butanyerera kizoba kiri nk'Ingozi. Umunyakayanza hajya kuri centre n'umunyabusiga na Nyamurenza ni hafi. Mugaci ya Bivumbi uwundi akava kuri ya commune iri mu Kibira mu Ruta. Uwundi ugasanga abantu bazoko uwundi avitangara Musenyi Tangara. Mbari abantu tumye ku inama sepi bafite inama ya 2 ibera ku mugwa mukuru wa Ngozi. Abantu bazokorana gute? Kuko nitubeshanye umuntu ntaca yimuka ku kazi k'amezi 12 ngo aturugo murazi mwese amurubatse ration inzu abana ku ishuri ni umwe hakazi mu makaguzanira ingorane ziruta ivyo wagirukize akubwira ko atari kumwe n'umugore abana batiga murayibona tugomba ibintu opérationnel abantu muzoduha ba muri yo commune nizo bazihegereye abandi bazokwiretrouver mu masisi nibazo ko ari equité nico gituma twavyumviye ariko rero kubera yuko hanini imigambwe ari izoja mu higanwa izozana yose amazina atatu ku ntara ku migambwe bishoboye ikurikije ico gicapo tuberetse nshizemo ibishoboye kuko mumbabarire kandi nkava ndayicumujya imigambwe yose nibishoboye kumwe nibyo sivyo tuvugishije ukuri muri droit bavuga ngo l'égalité de principe ndacemera ariko c'est égalité de fait kimenyamenya iyo bagiye mu higanwa bose bafite ibiro bimwe ibiro navyo n'amajwi nuko icya kabiri kubera yuko amashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike unamu ndabagarutseko amashengero n'amadini ari menshi sinzi ko muri ministère de l'intérieur do iciyumviro c'amashengero bari mu Burundi icondo coco ntari munsi y'ijana navyoroheje kubera yuko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike amashengero n'amadini ari menshi kandi adashobora kuronka yose ibanza muri iyo migwi sepi twobasaba ni ciyumviro twobasaba ko mwoja hamwe mukitorera hagati yanyu amashirahamwe 5 yobaserukira twebwe muri seni twari twiyumviye tuti ya mashirahamwe iyi ni sabotage sabotage électoral nuko twe twiyumviye yuko twofata nkajya amashirahamwe asanzwe abikora ari naco yemerewe mugato cyasanga n'abandi bavuga ati natwe dora tubijamo twero twasavye twoba propose yuko ni twabirongera kanya cyangwa muvyemeye mwoja hamwe mukavuga ati tuvugishije kuri banaka barabikora kuturusha mushobora gutorana mu 5 mushoboye kutabishikako ndazi ko bitoroha n'umuntu mushobora kutabishirako amashengero ngira ntibiza kugorana n'abantu bagorora imitima baraza kuyigorora batorane ariko mbaye ndabibabwira mutabishoboye tuzobikora kandi tuzobikora muri izo ntumbero twabahaye nimuzoba ngo twababwishije inama namwe bizaba byabinaniriye turabibaberamo amashirahamwe y'abatwa yotorano kwayo kuko abatwa basanzwe bafise ukuntu amategeko ategekanya ivyabo tuzovyisunga nico gituma twabatumiye kandi abatwa nagira ndabashimire bo batubereye clair bavuze ati nta shirahamwe riserukira irindi tuzoza twese ndabeshe batubereye clair bati ntagire ngo haraduserukira tweye turiserukira nuko hamwe byoshika ntimwumvikane igikorwa nikirana twe dukunda kuvuga ntibukuka
turaheza seni yo ibafashamwo mu kugira ico twita itombora ry'umugisha, niyo ni tactique ikoreshwa. Turashobora kugurisha itombora ry'umugisha tukavuga nk'ibiharuro bitsinda, ishobora kuba 1 2 3 4 5, abatoye ivyo biharuro tugatora muri abo n'ama proposition. Iki naco twababwira kubera ko hari abarundi batari bake bashobora kuba batari muri iyo migwi twadondaguye, ntaco buza ko umugwi seni ushimye umuntu uyu canke uriya akwije ibisabwa kubera ubukerebutsi, ubumenyi, uburambe, ubwizigirwa n'umutima wo gukunda igihugu, imuzi ko ishobora kumushira muri iyo migwi. Turabifitiye ububasha mu vyumba. Turashobora gushima umurundi mu ntara tuzi neza ko ari mvuga kuri ko ari umukozi akunda igihugu, abishoboye abikwiye, turashobora kumushiramo. Yaze kuvuga ngo umuntu nawe tuzi ni murundi, sivyo? Inclusivité. Gutanga impusha navyo ni bimwe twita observation électorale. Ibijanye n'abarorezi b'amatora, abarorezi b'amatora bose bafise uburenganzira bungana bwo kurorera amatora mu gihe bafise urusha rutangwa na seni rubibarekurira. Abanyamigambwe nibo basabwa kurungika abaserukira babiri ku biro vy'itora kugira nibibe nyangoma ne babita ngo inderetsi, ntiyabita abarorezi babita inderetsi. Menga hari inyoni giri iguruke ku mutega ati n'inderetsi. Muzorungika inderetsi, nico gituma rero hategekanijwe ibiganiro bibiri, nyuma y'umurango haraza ku biganiro bibiri bijanye n'uburorezi bw'amatora. Hari uburorezi bw'amatora bwa bose, ibikorwa by'amatora kuva mwiyandikwa gushika ku munsi w'itora n'umunsi w'itora nyezina. Ariko abanyamigambwe harimwo agasunuzo kubera bo bari mwihiganwa baba nakeneye kumenya ibyavuye mu matora. Je no babwira nkamwe imigambwe yo kwisuganya neza, murashobora no kurara mumenye ibiharuro vy'amatora senitarana heza. Gusa ibiharuro mufise ni a titre d'information, ibiharuro vyemerwa n'ivya seni. Nk'ubu wofata abarepresentants b'imigambwe ku mabiro de vote baraje ubuhinga bwa none, ajya ama resultat par BV akayaronka umugambi. Centralisation ceci CPI seni kije general quartier general umugambi irashobora kurari yamenye uko habavye canke hasa neza. Tendance antuka yoshobora kuzirarana depuis yaheze nka minuit ufise abantu bipanze neza ku mitumba birashoboka. Twebwe no bikitugoye turindira imisi 2-3 ahandi mufagweza gutora centralisation électronique bica vyiproject nani wigora harira ngo vyagenze uko ngira tuzobishika ko mu myaka iri imbere. Ibijanye rero n'itangwa ry'urusha rw'abarorezi bimwe twita accreditation biri ubwoko bubiri. Hari abantu bazohabwa izo mpusha ku rwego rwa seni, no kuvuga bazororera mu gihugu cyose. Hari n'abandi bazohabwa impusha ku rwego rw'intara bazororera amatora muri ako karere ari mu ntara canke ari mu komine. Hama ibikorwa rero bigiye gukurikira navyo mbere yo gusozera kino kiganiro kugira ndabaho kanya namwe mugira ico muterereye, twagomba kubamenyesha ibikorwa dutegekanya muri iyi misi ya vuba. Nimwaduhaye mazina fata mu mahinga 3 umugwi seno uzocukorana turabe amazina mwaduhaye, turabe vya biharuro, turabe ama equilibre asabwa, turadushiraho imigwi itunganya amatora ku rwego rw'intara CPI kugira nayo izogira ibiganiro n'abegwa n'ivy'amatora ku rwego rw'intara kugira nayo ishireho imigwi je gutunganya amatora ku rwego rw'amakomine CPI na CPI zimaze kujaho. Deuxième sabotage. Tumaze gushiraho CPI na CECI tuzoca tuja gutororokanya ibibanza bazokwandikiramwo abazotora. Abamaze kubijamwo ni bimwe twita centre d'inscription. Les centres d'inscription nizo zizovyara les centres de vote. Les centres de vote nizo zizovyara les bureaux de vote. Muri ico gihe rero tuzogira répertoire national des centres d'inscription ku bice 99% izovyara les centres de vote. Naho tuzoca tubereka ibiro vy'itora bitegekanijwe mukazoca murungika abarorerezi. Muga kubera tutaramenya neza igitigiri cy'abazo babiyandikishije kizomenyekana biyandikishije, niho tuzatubabwira ibiro vy'itora uko bizoba bingana. Hanyuma tuce twandika abatora
hama tumaze guheza ivyo bikorwa nibaza yuko tuzoca dutanga ikirangamisi c'amatora nyezina. Muri ico gihe twibaza yuko na rya tegeko rigenga amatora amatwa nsumira umenga rigeze muri ya sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro, barabe yuko iminyanyuro zatanzwe zubahirije ibwirizwa nshingiro. Twibaza yuko ico gikorwa kizoba caraheze. Nuko rero banyakubahwa mwese batumire bahire, ivyo twari twifuje mu kiganiro ca mbere sinzi ko nocita c'intangamara canke cugurura, vyari ivyo tugira amahoro n'amatora meza mu gihugu cacu c'u Burundi. Murakoze.